Ivyo nabonye maze gukurikirana kiriya gikino amosozi y'ingona nuko nabonye ko nko mu gihe uciye ko nk'abantu bafitanye amatati runaka ushobora kubabaza ico bariko barapfa ukabangurukanya. Ego je n'ubu ndagerageza aho mbaye, ndagerageza kwereka urwaruka uburyo bubana neza bataravye mu butandukane bwabo canke mu vyo bahurirako canke mu vyo badahurizako. Ndabahanura ati mwe aho kuja mu vyo kuryagagurana ahubwo mworondera nk'ikintu c'ishirahamwe kibahuza mukaja uruhande rumwe mugashobora kuza muratahurana, kuko iyo abantu bari hamwe bashobora gutahurana mu bibazo byose ugasanga barubakanye bagashobora kuzuzanya. Mu kibano iyo bimeze nabi ndaragira ihamuka kubera bama bibaza yuko hashobora kuba ingorane umwanya n'umwanya, bashobora kwicana, bashobora kugira ikindi aricyo cyose, kuko ntibashobora gusinzira mu kibano ahameze nabi, kuko umwanya wari wo wose baguma bibaza yuko hashobora kuba ikintu cy'ikibi, kuko murabyuma namwe abantu mubana amaruru ahari nta muntu aryama. Abamama iyo bariko babana n'abagabo babo bariko babakubita barahahamuka, kandi karoro n'abana barashobora kugira ingorane mu mutwe bivanye nuko baguma babona ibintu bitameze neza mu maso yabo. Icyo twosaba ni ukubera hoba mu ntwaro mu bisanzwe nk'abanyumba 10 iyo bama hafi ya mu bibano nibo babona ikintu kiba mu kibano buri mwanya bakwiye kuba bumvije ikintu cyabaye kwaho hantu mugo rugo bakaza barabaha hafi babahanura babaha impanuro keshi kugira ngo ivyo bintu bihagarare, kuko babiretse mu bisanzwe nk'umuntu atwara ari nyumba 10 niwe abama hafi n'umukuru w'umutumba bakaza barabahanura keshi. Bashinga nayo bafasoni muraho oya muraho